is Patrick. Kellyna. Ameze neza. Sinzi plan twinzi neza. Ba afite nk'ijya mu muziki narinzi ngo nje kuririmba gusa. Gusa nyine werekane nyine kubizi basubishoboye. Narinzi ni ibyo gusa. Kumbe ofete hari ibindi bintu biri inyuma birusha kuja kuri recordinga muri studio. Rero cyane cyane ibyo byaranyuzuye cyane. Sinenzi yuko hari ibindi bikorwa biruhisha cyane nyuma yo kuririmba. Kubona afise collabo n'abandi naho sinobwa ngo ntizihari kandi sinobwa ngo sindabyiteze gukorana n'abandi. Gusa mugume mubyiteze. Yego. Nda kugarira ko cyane vie privée yanje. Yego. Umuziki bazombona. Aho bivuga bijya? Umuziki muzombona nayo ibindi byose. Yego. Arisa y'ikigombe da. Nubwo byarangoye ko ragera rya mbere kandi en plus gusa ku ndirimbo ya mbere. Nubwo byarahatswe no gutuma ndepima gato kubera byaranshuhije umutwe. Yego. Ntabwo narimenyereye imagine ushize rero ariho kudepima bwa mbere. Cyari bya muziki bashuje kudepima bya kabiri bya muziki numva ko bigoye gusa nyine bikomeye numva ko bari kinini. Yes, bakunze open mic. My name is Patrick. Ndikumwe n'umuririmbyikazi Kellyna. Umeze neza. Meze neza. Bakomeye. Nawe umeze neza. Meze neza cyane. Gusa nyine ni sawa. Sinzi nawe. Shaje ndashima. Long time? Miss myinshi. Ego, long time. 2023 yagenze gute muri career yawe nkuko ariho biboneka ko watanga music. Iyo 2023 novuga wari umwaka wanyugurura imiryango. Bien, urayuguruje. Ego, wampaye inzira wanciriye inzira. Uraca inzira. Uratangura. Ego. Byakugejeje kuki uravye uwo mwaka uravye ugitangura music n'uno munsi ukavuga ati uno mwaka nazofa nibagiye. Abenshi aho batanguriye so bamenyekanye. Yanagorana cyane. Nk'ukuri jewe novuga ati natanguriye ku rugero rwiza kuri niveau nziza kubera sinovuga ngo ni indirimbo zabaye hit gusa novuga ati ni indirimbo zabashije gukundwa nubwo atari ku rugero ruri hejuru cyane. So umwaka wa 2024 uravuga ati ndaje indirimbo shasha nziza cyane kandi zimeze neza. Niki ubitega muri uno mwaka ugira kabiri utanguye career yawe yo kuririmba? Sinovuga ngo niteze binini cyane kuko sinzi biri imbere gusa nitega ibyiza cyane. Hari utuntu ugitangura neza ko indirimbo yawe yashoboye kuvugwa cyane avuga yuko ari muri muzikazi iyo yagenze kunuko zira challenge zira commentaire wazakira gute nk'umuririmbyi mushasha kibona muzi ibintu by'ibisasu bije utarakamilika muri ico kintu? Nubwo byarangoye ko ragera rya mbere kandi en plus gusa ku ndirimbo ya mbere. Nubwo byarahatswe no gutuma ndepima gato kubera byaranshuhije umutwe. Yego. Ntabwo narimenyereye imagine ushize rero ariho kudepima bwa mbere. Cyari bya muziki bashuje kudepima bya kabiri bya muziki numva ko bigoye gusa nyine bikomeye numva ko bari kinini. Ni hatari. Ushinze indirimbo bwa mbere kuri YouTube ukazibona barayikuye ko biba bibabaje. Uzi ukuntu biruhisha. Ku bantu nyene batabasanzwe bamenyera ukuntu bimeze bibaza nyene kuzuririmba tu nibazi ko hari ibindi bikorwa inyuma bituma umuntu ari. So novuga byaranyuguye. Hari abantu babitanze. Byaranyugura amazi. Ntabyo bazi gukora abantu babitanze. So ni video nziza wakoze wabona ko zisa neza n'uno munsi wacazikora ubikorana ku giti cyawe nyine cyangwa ufite management uri mu canka hariho abantu bavuga ati jewe no kuri uyu ndashobora gushiramwo uburyo cyane kuri no mukobwa babwira ngo atere imbere. Hari abatiko bashaka agatima keza canka abamama n'abapapa. Ego. Pour le moment ndi muri management nkuko nabivuze bwa mbere ndafise abafasha kandi nitwuga imiryango yuko tubujije n'abandi kudufasha. N'abandi barari kuri? Barari kuri. Na musi uraronka musi mwe propose nk'umuntu akavuga ko azogufasha n'abafasha. Ibyo biraba mugabo sinavuga ngo biramaze kumbako. Nta musi nta kamisaje uraronka umva bati
nukuri jewe ngo nkubitemo imitahe ntandaro nkomoye so nibaza ko mu bakobwa bamwe bake dufite abakobwa bake baririmba bamara igihe kirekire abenshi baraza nyene ku muvuduko munini ni nkuko nakubwira mu kiganiro ndakubwira ati komereza aho ariko biragoye cyane kugira ngo ushobore kumenya imyaka n'indi mukobwa baracika intege nane urahura nabyo gucika intege byama byabaye birashika ugasanga nyine uriyumvira ati ibintu je ndabibandanya bizongeza he cyane cyane abakobwa twebwe baradushaka pression nini bakubwira ati ibyo bintu wagiyemo si byo inzira watumbereye si nziza umuziki nukubereye wewe iga amashure wubaka urwawe ibintu mwe n'ibyo sabereye urugo hari n'uwambwiye ati je nzokwemera gutanga impano muhira wewe bakanye ko bitaba gusa wewe umuziki turamwakiriye n'uwari wowe inkwano oya so ni challenge zese maje guhura mu gihe gito hari ikintu uvuga ati je challenge na Kellyna sinzi ko kino kintu coba gihari muri music ariko nubu ndacakomeza none ndanakubaza why dafise collab n'abandi bigeme canke abandi basore bari muri entertainment nishusho cha kabiri cyane nishusho cha kabiri icambere akaba ariho n'ica kabiri ca wishura kuko ntiturakubona uri kumwe n'aka mufise ikiringo mufise sinzi plan twinzi neza afite nk'ijya mu muziki narinzi ngo nje kuririmba gusa nyine werekane nyine kubizi basubishoboye narinzi ni ibyo gusa kumbe ofete hari ibindi bintu biri inyuma birusha kuja kuri recording muri studio rero cyane cyane jibyo zaranyuzuye cyane sinenzi yuko hari ibindi bikorwa biruhisha cyane nyuma yo kuririmba kubona afise collabo n'abandi naho sinovuga ngo ntizihari kandi sinovuga ngo sindaziteze gukorana n'abandi gusa mugume mubyiteze yego hariho ni impanuro akunda gutanga kuri channel ya TV ya channel TV yawe ariko mu nyuma zaradufasha cyane sinzi ko byagereye sinzi ko bihagaritse sinzi mbwa twarafimba basi nobwa ngo narabihagaritse zya manura cyazitanga oya usingi bikora cyane bakunda gufatira ku bige mu kumene bo kwitwara neza abashika bacu ariko ntitukibibona oya sinabihevye n'ubu wabone ejo uzagisohora ikindi kandi si wowe wenyine nama mvuga ko bikura twebwe banabivuze ko turi mu kwezi kw'abahariwe yabahariwe ukwezi kw'abahariwe kwa masi ariko na twebwe nyine turimwo ariko cyane tuba dukeneye ya mpanuro kubera ngo twazumva nawe so ni yihe vision uvuga ati naratanguye kuri kino nifuza kugera kuri kino muri career music yanje nifuza ko nzobona music ndundi cyane cyane ku bakobwa ndayigejeje hari abayifise abayitanguye hari abayigejeje nawe kubgawe kubganje nko wavyatiye mu muziki w'abarundi kazi cyane cyane baririmba ntabwo turi forte cyane ntabwo dupersa nkuko bikwiye kandi sinoza mvuga ngo nje kwigira igihangange kuko nje ndushinga ubw'abandi sinzi imbere uko hameze gusa sinzi have ndetse babandi gusa ndashaka gukora izina ryanje gatwi kwanje na vision mfise umunsi byashitse muzobibona ubu sinababwira ngo nshaka kubiki uteganya kuja kuri stage ryari concert no ni bantu mi for free money oya pana for free gariyo benshi usanga bagize gusaba akanama gati mikurira gusa muzembe rikino bashi just performing nayo ni sawa kwa ntaho buragera bakumenye ubranding izina rya gute Jewe Kellyna kiwacu so umva usanga nyine bigoye cyane bazi ko abaririmbyi n'abaririmbyi babisize ku mugaragaro benshi twenda kumenya ibintu byabo impamvu nenda kubagira ko ntarabona amakuru yawe asasagara nk'abandi nakunda kubaza uproteja gute izina ryawe cyane cyane sinabwa ngo ndariproteja cyane gusa ico nkunda kugarira ko cyane vie privée yanje ego umuziki bazombona nto bivuga bijya umuziki muzombona
n'ibindi byose mume ego Arisa y'ikigombe da so ikiganiro ni open mic ufite indirimbo shasha uje gushikiriza imaze iminsi 12 isohotse tuba twabikoze ubwa mbere ko nyine indwara zitagenze neza cyane ariko ni cyatumye ubwira title bize kujya kubera kuri mu rukundo cyane niche barakoze ko baza kuri indirimbo urukundo bon kuri cyane urukundo ashobora ari bwisho ushaka kugira ngo kubera nabayeho urukundo ntigeze kuririmba urukundo ariko simbuze ko bisigure ko kombozi yabaye kubw'amaganya canke abajya baramaganya babaye simbuze ko n'izindi ntazo ziririmba saporo mama nizijanye n'urukundo cyane ego ari single no single kandi ntabwo ndi relationship tumba usanga hagati na hagati ari urukundo rw'ururubere aha ni kaka jambo bwira abakunzi bawo muri rusange wongera n'abatumira kwa indirimbo yawe shasha imaze iminsi 12 nababwira platform zawe usanzwe ukoresha muri rusange wongera natubwira ikintu gishasha dutekereye no mapa 2024 cyane cyane muri sama hari igihe cyane wasaba abakunzi banje n'abakunzi bayo baraba indirimbo zanje bazipartage muri bwa bumwe nyene kuko niba atamfasha ntanzogera ariko ndashaka kumenya ubwo bumwe bwahe bagende kuri YouTube baraba indirimbo zanje bafolonge ku ma konti nkoresha Facebook, Instagram na Twitter hose ni Kellyna no kuri kuzindi platform indirimbo yagiye kujyari ego neza neza twanga tunabemera ko no mwaka umwaka nawo ndabemera ibikorwa byinshi simbuze ngo bingana uku gusa bizoba bimeze neza asante tubandanya tubasengera mugere kure cyane so tuzosubira kubona n'ikindi gihe bimeze neza cyane twibaze ko turakunda abatera imbere cyane no gushimira nayo bwati nawe haraho navuye haraho nageze twifuza ibikorwa byiza mwakoze cyane asante